Yes, reka ndakuramutsa ndakwifuriza ibihe vyiza aho uri hose. Kuri microphone Gibienfait Customs nkuko mubizi niba mu promoter wanyu, umuntu abazanira amakuru mashasha aho muherereye mukamenya ibintu bishasha, ibintu bigezweho, ibintu biko biravugwa mu ncamake. Ukaba utagira subscribe, bonzige subscribe imbere yo kumva iyi nkuru ya Double J na Kiriku. Ni inkuru nziza iraza kukuryohera, si uri umufana wabo, si uri umufana wawo, twavuga yuko uri umukunzi wabo wagiye urakunda indirimbo zabo. Namakuru meza, namakuru aza kukuryohera kubera ni inkuru nshasha yamenyekanye mwaka kanya tuko turababwira. Double J na Kiriku mwarashoboye kubimenya yuko kontra yabo yaraheze muri Bantu Boy, imaze guhera muri Bantu Boy hama baranga gusinya indi contract. Kudasinya indi contract si kuvuga yuko batifuza kubandanya muri Bantu Boy, nuko habwo baronse iyindi management igiye kuza ibakora ivyo Bantu Boy tagira bakorera. Iyo management rero twovuga ati si y'umuntu ari ngaha mu Burundi. Mushobora gutangara Double J na Kiriku bagiye kuba mu mahanga cyangwa bakabandanya baba ngaha iwacu, ariko management yabo itari ngaha iwacu, bakabandanya baza barurira indege kenshi bagiye mu gukora ibikorwa vyabo bitandukanye mu mahanga. Iyo nkuru twashobora kubabwira tubiyegeje kuyagana bamwe mu begereye cyane Double J, mu bavukana, mu bagenzi, barashobora kuba bamenyesha yuko Double J na Kiriku bashobora kuba barose manager kuva muri Nigeria. Uwo manager bivuga yuko ari umwe mu bantu bazwi cyane muri Nigeria, yagerageje gukunda indirimbo yabo cyane iyo ndirimbo yabo no kwishinga nopfa. Iyo ndirimbo yaragerageje kubiraba kuri YouTube, arayikunda cyane, agerageza kurondera abo baririmbyi baravugana, yagerageje kuraba n'indirimbo zabo bagiye barakora kuri YouTube, aragerageza arababwira yuko ari abaririmbyi afise impano irenze urugero bariko rubarengeye. Sadiri ashaka kubafasha, agiye kuza arabakorera amakorabo atandukanye y'abangahi. Twavuga yuko bagiye kuzarakorana nabo ngahi wacu nawo mu karere kose ko muri Afrika ndetse no kwisi yose. Ntuzotangara mubonye Double J yakoze featuring na Harmonize, akoreze na ba Diamond. Ni kimwe mu bintu twe turavuga yuko biratuma byatumye ba Double J bumva batubandanya muri Bantu Boy. Ko Bantu Boy twavuga yuko turabizi yuko umuziki wacu ngahi wacu nta mahera menshi uriha. Twavuga yuko ni bake bashobora gukora collabo international bagakorana n'ivyamamare byo ngahi wacu muri Afrika. Ivyo bintu byatumye Double J na Kiriku bifuza gutera imbere, bafise vision, bafise hano bifuza gushika, byatumye bumva yuko bagiye gukorana no manager agiye kubafasha ibintu bitandukanye. Ntimuzotangaye mubonye Double J ngahi wacu asigaye agendera muri V8, abanza gusinya contract muzobona byinshi, canke Kiriku asigaye agenda muri Range Rover irenze. Bagiye kuronka manager akaze, kandi bigiye gufasha umuziki w'u Burundi. Tugiye kubona umuziki w'u Burundi waguka, tugiye kubona umuziki w'u Burundi umenyekana mu makungu. Tukavuga yuko ari icyumviro cyiza, twavuga yuko umuziki w'Urundi ufise impano zitandukanye kandi ufise impano zirenze nkuko mubizi. Kiriku na Double J aho bari kudo chapeau, tugiye kubona ibikorwa byabo birenze, tugiye kubona ibikorwa byabo ku rundi rwego rurenze kuruta uko bakora muri Bantu Boy. Bagiye barashikiriza vyinshi, bagiye baravuga vyinshi, nkuko tugerageje kuraba ibiganiro bashoboye gushikiriza kuri televiziyo imwe. Bagiye baravuga yuko bagiye bafise uwundi muntu bagiye gukorana, ntibashiye kumuvuga, kandi uwo muntu bagiye baravuga yuko agiye kubakorera ivyo batakoze muri Bantu Boy. Niyo mpamvu ndiko ndababwiye yuko ari manager akazi, ari manager agiye kubazanira impinduka mu bikorwa vyabo vya misi yose. Hama indi nkuru twashaka kubashikiriza nayo ni inkuru ya Oleg nkuko mumuzi, ni umwe mu baririmbyi twavuga ari generation nshasha, afise indirimbo zike, mu ndirimbo zike ziwe zose zaramuzaniye umusaruro, zose zaramuzaniye amahiti, zose zaramwugururiye imiryango. Utuvugana Oleg ari mu Rwanda, aho ariko arakora indirimbo numwe muri generation nshasha mu Rwanda, nawe ni Papa Cyangwe. Benshi mwagiye muramumenya ku ndirimbo yiwe Winteze Imbeba, Sana, Kunsutsu. Ni indirimbo zagiye kuzirakundwa cyane ngahi wacu mu Burundi, ariko no mu Rwanda numwe mu baririmbyi twavuga nabo bafise izina nk'iryo Oleg afise ngahi wacu mu Burundi, aho bagiye baravuga yuko twokora igikorwa tugashira hamwe, igikorwa cyo kimeze fresh. Twagiye turabona Oleg
apostinga ari mu Rwanda yashikiye twavuga muri Rebo mu Rwanda nayo ifise abantu bazwi cyane mu Rwanda twavuga yuko nka Rocky musanzwe mumuzi n'umusobanuzi w'amafilme musanzwe muzi ko afise Rebo yitwa Rocky Entertainment. Iyo Rebo niyo irimwo Papa Cyangwe nayo bagiye gukorana Orege. Iyo ndirimbo twarashoboye kuyumva kumva akantu gatoyi kayo. Ni indirimbo izoza ifise umudiho musanzwe muzi bose kari abahape basanzwe baririmba rap nimuzotanga rero mwumvise ari umudiho w'ikinyamerika ndakeye indirimbo muyicungire hafi izoza ari indirimbo irenze kandi Orege nawe nkuko twashoboye kuyaga nawe yarashoboye gushikiriza yuko aticaye ashobora kuva yakoze n'izindi collabo arifuza gukorana na Davis D arifuza gukorana na Bruce Melody. Ibyo byose mugiye kuvyumva Orege mumucungire hafi. Abarundi arabasaba support yuko ibikorwa vyiyo muzobibandanyamo biba hafi muzobandanye mushigikira. Agiye gukora ibintu abarundi bazobona yuko ari urwego ruta izindi nzego nkuko avyivugira. Rero wewe wakurikanye ikiganiro izi nkuru ni nkuru utokwirengagiza ni nkuru usangiza abandi gira partage link upataje ku bandi ugire commentaire ku nkuru twashoboye gushikiriza ucugira na like naho ibihe vyiza niho ndi bumenye ni Gibeon Fake Customs. Bye bye.